iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu muriko murabana natwe makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no mbonesha kuri yacu ari nayo yanyu muhuza TV. Uyu n'umwanya tugiye kubageza amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri aka gatondo ko kuri iyi genekerezo y'17 ruheshi uyu mwaka w'ibihumbi 2023. Uyu niwo munsi wa nyuma nk'uko biri mu itangazo ryashizwe ahabona ni banki nkuru y'igihugu BRB wo guhinduza inote zishaje zigasubirizwa inote nshasha z'ibihumbi 5 ndetse n'iz'ibihumbi 10. Kuri ubu utari buhinduze ayo manoti kuri uyu munsi ku munsi w'ejo azovyuka yose yahindutse ibipapuro. Turi ku munsi wa nyuma w'amamiliyaridi atari make y'amafaranga y'amarundi. Kuva ejo kw'igenekerezo y'18 hazoba ari ibipapuro. Mu gihugu hagati ku biro vy'amazone hibonekeza imirongo y'abanyagihugu baje kwikurako amanoti bahorana batahana udupapuro kubera ata manoti mashasha ariho. Hari zone itangaje, zone Maramvya yo muri komine Mutimbuzi ho mu ntara ya Bujumbura rurari. Ejo nta muntu yari agitonze, bari barangije ico gikorwa. Urupfu rw'amanoti ya kera yo mu mwaka w'2018 rwarateye akajagari mu gihugu cose. Henshi urudandaza rwifashe nabi cane, ibifungurwa vyaraduze, ibitaro ntibiriko birakora neza, imirimo myinshi yarahungabanya. Abanyagihugu indiri bafise udupapuro turiko ikashe z'amazone ntibazi igihe bazoronkera amafaranga yabo. Ejo Uburundi buzovyuka buri mu mwaka wa gatatu w'ubutegetsi bwa Perezida Varisito Ndayishimiye, bukazovyukana inote za Ndayishimiye n'ibipapuro vyinshi vyahoze vyitwa amafaranga. Ni vyinshi tugiye kugaruka ko muri ano makuru cane cane kubirabana n'uyu munsi wa nyuma watanzwe ni banki nkuru y'igihugu BRB ho kuba abantu benshi bahinduje amafaranga yabo. Ngo n'amabanki abiri yonyene ariko arakora mu gisagara ca Ngozi niyo karakira abayituye mu gatondo ko kuri uyu munsi wa gatandatu. Bankobu na BGF nizo banki zuguriye imiryango kandi zakira bazanye amafaranga yahahora canke abatora mashasha bakeneye. Muri ayo mabanki abiri abayobozi batangaje ko mw'isaha imwe n'inusu bamaze kuronka ababitura barenga 50 imwe. Abo bayobozi bakavuga ko nubwo ari kuwa gatandatu baza gukora gushika isaha 11 zo ku mugoroba, ngo kandi binakenewe borenza ko umwanya ukenewe mu gutunganiriza abantu. Ku yandi mabanki mato mato canke y'ubudandaji posita mbere ni banki nkuru y'igihugu abakeneye nubwo atari benshi muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi, imyidogo iribonekeza. Abayoboye ayo mabanki nabo ntaco bariko barashikiriza. Ni mu gihe miliyoni 110 arizo zaraye zegeranijwe ku munsi w'ejo igenekerezo ya 16 ruheshi umwaka w'2023 muri komine Gitega muri ca gikorwa nyene cyo kwegeranya no guhindura inoti ziheruka gusubirizwa ni banki nkuru y'igihugu. Ni igikorwa cyo kwegeranya no guhindura inote z'ibihumbi 10 n'ibihumbi 5 ziheruka gusubirizwa ni banki nkuru y'igihugu kiriko gikorwa amazone yose n'amakomine mu Burundi bwose. Kikaba kiriko gikorwa n'intumwa z'ibanki nkuru y'igihugu n'abajejwe intwaro nkuko vyasabwe n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo intwaro y'agati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Vyona subscribe canke sabone kuri hotel wafyenda ko kugira ngo utoja ucikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza n'amakuru bagenzawe aho babaherereye hose kugira ngo nabo batoja bacikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze y'imbezi igihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu ya kure. N'umuhuza TV nkwaye kaze mwidonido yano makuru. Inoti za 5 zagiye zirahinduka gute mu Burundi? Mu gihe inoti zitari zike z'ibihumbi 5 by'amafaranga y'amarundi kuva hirya y'ejo zizoba zahinduwe ibipapuro, reka turabire hamwe ingene zagiye zirahinduka. Ikibabaje kurusha ni ingene zihindura ibara n'ingene zagiye zirata agaciro. Inoti ya mbere y'amafaranga 5,000 ku ntwaro ya Perezida Micombero yangana n'amadolari 60 y'abanyamerika. Inote ya nyuma y'ibihumbi 5 yakozwe mu kiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza ikuye ku rubuga isigaye ingana hafi n'idolari ry'abanyamerika 1 n'igice.
Ku batabizi amafaranga y'u Burundi yatanguye kubaho mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu na kane. Uwo mwaka nyene niho ibanki nkuru y'igihugu BRB yashirwaho n'itegeko ry'umwami Mwambutsa wa kane Bangirincenge. Inoti isumba izindi yari inote y'igihumbi. Aho hazi Repubulika inoti zarahindutse. Mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu n'umunani harashizweho inoti y'ibihumbi bitanu, inote isumba izindi zose. Iyi noti yariko ifoto ya Colonel Michel Micombero yatwara Burundi ico gihe. Iyi noti yangana n'amadolari y'abanyamerika hafi 60, no kuvuga ibihumbi 180 vy'amafaranga y'amarundi y'uno munsi. Inoti za bitanu zakurikiye zasa nk'iyi gushika kuri Repubulika ya kabiri. Repubulika ya kabiri ubutegetsi bwa Perezida Bagaza yarahinduye rwose inote y'ibihumbi bitanu. Ifoto ya Perezida Micombero yarakuwe ko isubirizwa n'ikimango ca Repubulika be n'ifoto y'ingoro iri mu gisagara ca Bujumbura bisigaye yitwa Palais de l'Art. Inote y'ibihumbi bitanu yamaze imyaka hafi 37 imeze uko. Repubulika ya kabiri yayicafye, kiretse ko hagiye harahinduka utuntu duto duto nk'amabara yayo canke ibimenyetso bitiganwa vyagiye birongerwamwo. Inote y'ibihumbi bitanu gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo inani na gatatu yangana n'amadolari 55, no kuvuga hafi ibihumbi 166 vy'amafaranga y'amarundi y'ubu. Mu nyuma yagiye irata agaciro buhoro buhoro. Impinduka ikomeye iyo note yabaye mu mwaka w'ibihumbi 2015 mu kiringo ca gatatu ca Petero Nkurunziza, aho hatangujwe inoti atacipfana n'izari zimaze imyaka 40 zikoreshwa, haba mu bicapo canke mw'ibara. Iyayisubiriye mu mwaka w'ibihumbi 2018 nta kinini yahinduye. Mu gihe c'iyo note ifaranga ry'u Burundi ryarataye agaciro ku rugero rudasanzwe, aho mu ntango inoti y'ibihumbi bitanu yari yatanguye mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda mirongo itandatu n'umunani ingana amadolari hafi 60, ubu yari isigaye ingana hafi n'idolari rimwe n'igice. Ni inoti itari ikizigirwa hanze y'u Burundi. Izo nizo zihejeje guhindurwa ibipapuro. Igihe hari abarundi batari bake batayibonye kubera yadutse bahunze ikiringo ca gatatu. Ngivyo rero ivyo tuba twababwiye kuri iyi noti y'ibihumbi bitanu kuri ubu. Ku munsi w'ejo zimwe zizoba zahinduwe ibipapuro zisubirijwe izindi nshasha zihari kuri ubu. Reka ano makuru yacu tuyabananize ku vyatangajwe na Gabriel Rufyiri, aho asaba umukuru w'igihugu n'inama nkenguzamateka kutemeza itegeko rigena amafaranga leta izokoresha uyu mwaka w'ibihumbi 2023 umwaka w'ibihumbi 2024. Mu gihe inama nshingamateka iheruka kwemeza integuro y'itegeko rigena ingengamafaranga bije leta izokoresha muri uyu mwaka w'ibihumbi 2023 umwaka w'ibihumbi 2024, Gabriel Rufyiri yarongoye Orukome mu kiganiro yahaye abamenyesha amakuru ku wa kane w'indwi yasavye umukuru w'igihugu n'inama nkenguzamateka ko batokwemeza iyo tegeko kuko ririmwo utunenge twinshi kandi ritajanye n'ihangiro umukuru w'igihugu yihaye ry'uko mwaka w'ibihumbi 2040 Burundi bwoba ari igihugu cifise. Ku bwa Gabriel Rufyiri ngo uravye neza muri irya tegeko biboneka ko leta izoronka amahera angana n'imiliyaridi ibihumbi 3,224 mu gihe mu mwaka uheze zari imiliyaridi ibihumbi 2,194 ngo mugabo ikazokoresha ayagera ku miliyaridi ibihumbi 3,953 mu gihe mu mwaka uheze zari miliyaridi ibihumbi 2,392. Ikibabaje nuko hari igihengeri c'amahera hataramenyekana iyo azova cavuye ku miliyaridi 194 mu mwaka uheze kija ku mamiliyaridi 728 ngo muri uyu mwaka rero w'ibihumbi 2023 umwaka w'ibihumbi 2024 nk'uko bibandanya bivugwa na Gabriel Rufyiri. Ngo ku bwa Gabriel Rufyiri ngo ntivyumvikana ukuntu rero gushika ubu Burundi bwaba bugeze mu madeni arenga imiliyaridi ibihumbi 4, ariko ikabandanya itegekanya ibihengeri vy'amamiliyaridi 728, kandi bizwe neza ko amahera amwe nayo akunze guca ava mu gusaba amadeni hanze y'igihugu.
Ikindi kandi ngo ntivyumvikana ukuntu amahera yo kubeshaho leta budget de fonctionnement yongerejwe gushika ku bice 68% kw'ijana kuva ku mamiliyaridi igihumbi amajana 28 ashirwa ku mamiliyaridi ibihumbi 2027 mu gihe amahera ategekanywa kuzojanwa mu migambi y'iterambere yavuye ku miliyaridi amajana 794 ashirwa ku mamiliyaridi igihumbi 58 n'ibice 33 kw'ijana. Agira ati biboneka ko bashaka gufungura vyinshi kuruta gutera imbere. Izo rero ngo biboneka ko iyo ngenga amafaranga leta izokoresha atahisanira n'iterambere umukuru w'igihugu yipfuje gushikana ko Uburundi mu mwaka w'ibihumbi 2040 n'umwaka w'ibihumbi 2060 kuko ngo niyo migambi yanditswe ko izorangurwa muri uyu mwaka myinshi muri iyo iyitahejejwe gukorwa mu mwaka uheze. Agasaba umukuru w'igihugu n'inama nkenguzamateka kudahirahira ngo bemeze iryo tegeko, akabasaba ko bo kwisunga ingingo 182 ku gace kayo ka gatatu n'agace ka kane ivuga ko umukuru w'igihugu ashobora gutanga uruhusha rwo kuba harakoreshwa kimwe ca 12 c'amafaranga yakoreshejwe kugira ngo nama nshingamateka ibanze yige neza ibijanye n'iryo tegeko yisunze cerekezo c'umwaka w'ibihumbi 2040 n'umwaka w'ibihumbi 2060 catanzwe n'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye. Ku bwa Rukome ngo hoba hariho agahaze mu bahinga bashira mu ngiro ivyifuzo n'imigambi y'umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye kuko ngo ntivyumvikana ukuntu umukuru w'igihugu yotanga icerekezo c'ivyo yifuza kujana Burundi ariko abahinga bakaguma bakora amakosa mu bijanye no gutegekanya imigambi. Ndabukengurukire rero we tubanye murano makuru yacu fyonda subscribe canke sabone kuri hotel wa fyonda ko kugira ngo tujaho cikanwa n'amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza. Sangiza no makuru bagenzawe aho baherereye hose kugira ngo nabo batojaho cikanwa n'abiriko biravugwa bigezwe ku ngaha mu gihugu c'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Numuza TV Imana ibahezagire.